nari ngwaye cyane kandi nta muntu yari gushobora kubimenya, mfise ububabare bukomeye cyane mu nda no mu mugongo hose. Ndagenda kwa muganga barambwira ati byihuta ni operation kandi bisaba ko bakuramo n'igitereko. Mwongere ndamushikiriye avuze ati wewe iyo operation ni siyo yemewe, abona abadayimoni kandi nabonye ko ari umurozi. Rero reka usengerwe, reka tubanze duhagarike ubwo bubabare, reka tubanze duhagarike naho maraso. Ubwo nyene akinsengera byaciye bihagararira aho nyene kwanza ubwo bubabare. Uwo munsi nyene ahejeje kunsengera nama namugoye arabizi, nca ndapfukama ati sengera n'undi mwene wacu bimeze kunyene. Amaze kumusengera nawe nyene uwo munsi nyene bica birahagarara. Subiye kwa muganga, muganga arambaza urafashe imiti toya, gusa umukozi w'Imana Pastor Joseph Nduwimana yaradusengeye, bwa bubabare bwarahagaze na bya bindi byaraheze, hasigaye kumpima turabe ngo ivyo nivyo gushimira Imana kweri ngo bwa bubabare wari ufise ngo byaraheze. Ndavuga ati byaraheze, ndashimiye Imana n'ukuri, Imana ihabwe icubahiro.